Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye. Kuri wowe wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino. Kuri ubu ngubu rero ndabwira ukuri amakuru akomeye cane yejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi, nta makuru ateye ubwoba mu gisoda c'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira bikaba mu nyuma z'uko reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu uherereye irya nino ku migabane makungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndagukengurukije cane nshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora kaniko karyonda gusoma no munsi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ari akazi ujya nawe nyene upyondeko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya ni amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Kuri ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi, biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira General Prime Niyongabo yobahejeje gufata ingingo ikomeye cane nyuma y'imyimenyerezo yari imaze imisi itari mike yibonekeza muri Iskamu. Amakuru turonka mwibanga ntankere aravuga ko ari amakete yoba yarungitswe imapi igaragaza aho abakorera mu mabanki yose y'igihugu baba baherereye, ibijanye n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Kumva z'uko mu miseze mwarumvirije inama ikomeye cane yakoreshejwe abakuru b'amabanki mu gihugu, bikaba bivugwa ko ari we mugambi ukomeye cane bituma ko General Prime Niyongabo ataba yaraciye atangaza kudeta. Amakuru akomeye cane ava mu banga ntangere bivugwa ko iyi map yarungitswe mu gisoda irekureye ko abasoda bose barashobora kurungikwa kuri buri rugo. Kumva z'uko bariko barashaka gufatira abategetsi bayo mabanki nk'uko umukuru w'igihugu nyene c'ubero General Major Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu nama yari yabereye mu ntare Rushatsi. Amakuru akomeye cane dufise, amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira biravuga ko abo bakuru b'amabanki ari bo baratumye ikudeta idatangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu nyuma yuko General Prime Niyongabo aravye ko kuri ubu umukuru w'igihugu nyene c'ubero General Major Evariste Ndayishimiye ari ufise ibijanye n'amatungo yose y'aba bategetsi bakomakomeye n'aka karwi kinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene c'ubero General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri umukuru w'igihugu arafise akaryo ko kuba yapfungirana aya matungo yose y'ibi bihangange bagaca babura uko barongora. Bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo yoba yarungitse abaja kwica bamwe mu babanki bakabasubiriza abandi, uko amakuru akomeye cane tuyaronka mwibanga ntangere biravugwa ko umusoda atashimye ko tuvuga amazina yiwe. Kuri ngo barahejeje kuturungikira amakuru akomeye cane. Turasavye abo bakuru b'amabanki bagomere kandi bamere magabo nyuma yuko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira turonse mu gisoda c'u Burundi, aho bari barihejeje imisi itari mikeyi mu myimenyerezo mu Iskamu. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira turayagaruka ko ido nido, bikaba mu nyuma z'uko aka kanya dutahuye amakuru y'ibanga uko vyavugwaga ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari we wenyene ashigikira umukuru w'igihugu nyene c'ubero General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ibintu birahejeje gukomera cane, ububeshi buteye ubwoba umushikiranganje yoba yarakoreye umukuru w'igihugu nyene c'ubero General Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya duhejeje kubitahura vyose turabibashitsa ko ido nido, birikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Mwarumvirije ko umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika atari mu gihugu, aho yerekeje mu gihugu ca Ghana. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nubwo yajiye mu manama atandukanye. Hari ibindi twaronse mwibanga ntangere nk'uko umwe mu bagenerale bamugendanira ahejeje kuturungikira amakuru akomeye cane mwibanga rikomeye cane. Kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko umukuru w'igihugu nyene c'ubero General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarabeshwe ko ari umunywanyi w'uyu mushikiranganje. Amakuru dufise
nuko igihe yahaguruka ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura yari afise igihambiro c'amafaranga n'inzahabu zisumwa n'abasirikare b'u Burundi muri RDC, aho ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikaba bivugwa ko ivyo bihanganye vyoba bifite imitahe ingana n'ibice 23 mw'ijana mu ruganda rukora imodoka rwa Kantakana muri ico gihugu ca Ghana, nk'uko bamwe mu begereye iyo dosiye babishikiriza. Bikaba bivugwa ko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yakorewe ubugambanyi buteye ubwoba. Turibuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cane yeje kudushikira. Murazi ko abasirikare barungitswe muri RDC kuri ubu bariko bararonderayo inzabu n'ibindi bintu vy'agaciro n'amafaranga badandajwe hamwe n'abategetsi bakomakomeye baba ariko baranyegeza irya nino mu migabane y'amakungu ya kure. Aka kanya umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bahejeje kwibonekeza mu mugambi wo kugambanira umukuru w'igihugu. Bikaba biza nyuma yuko General Prime Niyongabo n'akarwi kiwe baba bafise imitahe itandukanye ingana n'ibice 23 kw'ijana mu ruganda rukora imodoka rwa Kantakana muri ico gihugu ca Ghana, nk'uko bivugwa ko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD uwo bitegerezwa, kandi bikavugwa ko arashobora kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza uko General Prime Niyongabo hahejeje kubitangariza mu gisoda c'u Burundi. Hari amakuru dufise ko ako karwi k'abantu bashika batatu ari kuri ubu ngubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika hamwe na General Prime Niyongabo hamwe n'igihangange Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ari bo bariko barakorana n'ico gihugu ca Ghana. Amakuru dufise akomeye cane, igihambiro c'amafaranga n'inzahabu zisumwa n'abasirikare b'u Burundi muri RDC bikaba bishikanwa muri ico gihugu nyene. Hari ayandi makuru twaronse turi bubashitse ko ido nido. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane abaje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Amakete yaba yarungitswe mu gisoda c'u Burundi, aho kuri ubu ngubu barungitswe gucungera ahaba abakozi bo mu mabanki yose mu gihugu c'u Burundi. Imapu yoba yatanzwe na General Prime Niyongabo mu makuru dufise avyemeza. Turabigaruka ko mu makuru akomeye cane yeje kudushikira. Mukuru w'ibanki ariko aratwumviriza yumve kandi amere magabo nyuma y'ibiriko biraba. Ibintu birahejeje gukomera cane, uyu mugambi ukomeye cane General Prime Niyongabo yahejeje gushira ahagaragara. Bikaba mu nyuma z'uko twaronse amakuru akomeye cane mw'ibanga ntangere. Biravugwa ko General Prime Niyongabo bagiye gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko vyibonekeje amakuru akomeye cane. Bamwe batari bemera ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bakorana na General Prime Niyongabo. Mwarumvirije igihe umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamara indwi zibiri mu makungu. Ari amakuru akomeye cane mwumvirije ko yoba yarahereje umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca dosiye na dokere yo gushirako umukono kugira ngo General Prime Niyongabo abogozwe mu mabanga. Ariko umushikiranganje wa mbere murazi ko yavyanze ivyo vyose vyoba tuhejeje kubitomora. Turabibashitsa ko makuru akomeye cane hejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Twatahuye amakuru akomeye cane abariko arinyegezwa abene igihugu namwe mu basirikare bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Kakarwi ko bakagiye gufata ingingo ikomeye cane. Umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bari hehe mu gihe atari kuri we gukora ico ashaka. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cane abahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona arakaza ujyana nawe nyene upyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV kuri ubu ngubu. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye, reka amakuru yacu tuyatangurire kwavugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abasirikare bacu bari ku rugamba bariko barahura n'ibikorwa bitandukanye. Kuri ubu ngubu abagwanyi b'umuhari M23 basubiriye gufata Kishishe, igisagara kiri mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ari haciye umwaka abategetsi ba Kongo bari bagirije abo bagwanyi ibikorwa bitandukanye, ariko nanone vy'uburongozi bwa M23 bwagumye bubeshuza
kubeshuza amakuru ya Burundi News TV aka kanya arahejeje gushika. Icyo gisagara cakiriye abateshejwe izabo benshi mu bibanza bitandukanye muri iyi minsi 3 iheze. Kubw'amasoko yacu bivugwa ko abo bari barateshejwe izabo umuhari wa M23 wabuhejeje gukora igikorwa c'ubutwari ukabasubiza aho bavuye. Akarere ka Kishishe karasubiriye gufatwa n'abo bagwanyi ba M23 inyuma y'intambara zikomeye hagati y'uwo musirikare nanone igisirikare ca Kongo gifatikanije n'urwaruka hamwe n'ingabo za leta y'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi vyo muri iko gihugu bikaba bihejeje gukora ingingo ikomeye cane uko tugira ngo tubibashitse ko vyose idonido. Ingingo ikomeye cane vyo bihejeje gushitsa kuri uwo muhari. Amakuru akomeye cane hejeje kudushikira ivyo bikaba mu nyuma z'uko mu gitondo co kuwa kabiri uwa 14 Munyonyo umwaka wa 2023 hari ibintu vyakorewe muri ico gisagara. Turabikaruka ko muri aya makuru akomeye cane hejeje kudushikira. Ingabo z'u Burundi zoba ziriko zirakora iki muri ico gihugu? Biriko mu nyuma z'uko abavyenga mu gihugu cacu Burundi n'abasirikari bamwe kuri ngo batanguje imigumuko nyuma yuko ingabo z'u Burundi zarungitswe muri RDC mu buryo budasiguritse. Kuri ngo bakaba ari navyo vyo vyatanguye gutuma umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atangura kwibonekeza mu bikorwa vy'ubugambanyi. Amahera y'agaciro n'inzabu vyasumwe muri RDC kuri ngo yo bahejeje kugambanira umukuru w'igihugu. Ivyo vyose reka bigaruke ko mu makuru akomeye cyane aje kudushikira. Ubu abaroberi ba M23 nibo biganziye Kishishe. Nanone intambara zarabaye kuva mu masaha yo mu gitondo kandi vyaraduteye ubwoba. Niko umwe mu banyagihugu ba Kishishe atishimye kwivuga izina ryiwe kumvo z'umutekano wiwe. Kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ivyo vyose turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane adushikire. Biravugwa ko abasivili bahunze kuri ubu ngubu bari bafise ubwoba k'ivyabaye birashobora kwisubiriza. Abanyagihugu barahunze berekeza ibisagara vya Kirima na Kibirizi. Vyose turabigaruka ko mu makuru akomeye cane yeje kudushikira. Amashirahamwe yigenga yo muri groupe Mbabambo muri teritwari ya Rucuru ku ruhande rwayo asaba ko leta ya Kongo gukoresha uburyo bwose kugira ngo ubutegetsi bwa leta bugarukanwe muri ivyo bice vyose vya sheferi ya Bwito ciganziwe n'abo bagwanyi. Bikaba mu nyuma z'uko M23 nayo idashobora kurekura aho yafashe kuko irafise ico iriko iragwanira. Mu makuru akomeye cane turonswa n'umwe mu bagenerale bayirimwo na makuru avuga ko kurungo abene gihugu baturaniye ngaho bameze neza nkuko n'umwe mu bamenyesha makuru abitomora. Kuri ubu ngubu buhuza bikorwa bwa leta muri teritwari ya Rucuru bwo busaba ko hotangura ibikorwa vya gisirikare bikomeye mu ntumbero yo gucungera abenegihugu ba Bambo na Rucuru muri rusange. Amakuru akomeye cyane kubeshuza M23 yamyakana ko yica abasivile. Amakuru akomeye cyane heje kudushikira ukubeshuza M23 yamyakana ko yica abasivile, ariko nanone amakuru dukura mu basivile bo muri utwo duce nyene baravuga ko FARDC ariyo irikiraho nyanga abasivile bo muri utwo duce dutandukanye, iramirira kure ivyo yagirizwa bigamije gucafuza ishusho yawo n'imigenderanire myiza n'abasivile bo mu mazone igenzura. Nkuko umwe mu bene igihugu abandanya dushitsa akamakuru akomeye cyane abahejeje kudushikira. Umuhari wacu uriyamirije ivyo wagirizwa bitagira ishingiro kandi uriyamiriza uko kujuragiza abene igihugu mu ntumbero yo gukora ibara ryamye ryipfuzwa na leta ya Kinshasa. Naho bacuditse nkaho bivugwa ko iriko irakorana n'insoresore bita Wazalendo n'igisirikare cacu ciza c'u Burundi. Ni kuwo muhari watangaje mu itangazo ryasohowe n'uburongozi bwa M23 bikiba, ariko M23 n'umuhari wa kera kuri ubu bivugwa ko ari w'abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho
ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza abategetsi ba Kongo kuba batarashize mu ngiro ivyo biyemeje mu kwinjiza mu nzego abagwanyi b'uwo muhari kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022. Uwo muhari nanone uramaze kwigarurira ibice vyinshi muri Nord Kivu harimwo Bunagana, igisagara ca Gihana, Rubibe na Uganda. Uwo muhari wagiriza igisirikare ca Kongo guhonyanga amasezerano yo guhagarika intambara mu kwica abasivile. Ibi vyose rero bikaba biba bihejeje kudushikira ngaho kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, tukaba tugira ngo mwumvirize amakuru akomeye cyane kubijanye n'igisirikare c'u Burundi kiriko kiragandagurirwa muri iyo ntambara. Ari amakuru akomeye cyane adushikira ko umusirikare w'u Burundi abagenewe amadolari 5,000 ukwezi. Kuri ubu ngubu rero ivyo vyose turabigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira ukuntu abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu bariko baribonekeza muri ivyo bisagara bitandukanye bambaye imyambaro ya FARDC. Ivyo vyose bikaba bihejeje gutera agashavu igisirikare cacu ciza c'u Burundi, bikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane twababwiye mu mfiyofunya yejeje kudushikira kuri ubu ngubu. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe yoba ari umugambanyi ku ruhande rw'umukuru w'igihugu Nyenicobera General Major Evariste Ndayishimiye, akaba atomora ko ibi vyose ari abasuma bibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bikaba bibaye mu nyuma z'uko tutari twabandanije mu gutahura akaryo uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba ari umugambanyi ku ruhande rw'umukuru w'igihugu. Ariko turahejeje kuronka amakuru akomeye cyane mwarumvirije ko bw'umukuru w'igihugu Nyenicobera General Major Evariste Ndayishimiye yamara indwi zibiri mu makungu. Mwarumvirije ko hari dokere yari yarungikiwe umushikiranganje wa mbere. Iyo dokere yari yo kuvuga ko General Prime Niyongabo agomba gukurwa mu mabanga, ariko umushikiranganje wa mbere yankiye umukuru w'igihugu Nyenicobera General Major Evariste Ndayishimiye gushira umukono kuri iyo dokere. Ivyo vyose rero bikaba bigaragaza ko kuri umushikiranganje wa mbere yoba nawe nyene ari muri ako karwi gishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicobera General Major Evariste Ndayishimiye. Ku bw'amasoko yacu bitomora ko umushikiranganje wa mbere kuri ubu ngubu ari mu gihugu ca Ghana n'abaryango biwe. Mu nyuma z'uko kurakomeye cyane yeje kudushikira bikavugwa ko kuri ubu ngubu ako karwi gakomeye cyane kinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kagizwe n'ibihangange bishika bitatu. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika hamwe n'igihangange umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo, tibagiwe nanone n'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ngubu akaba ari nawe ategerezwa ku mukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Amakuru akomeye cyane turonka aremeza ko General Prime Niyongabo iyo ngingo yabahejeje kuyifata nyuma y'amakuru akomeye cyane twaronse. Bikaba mu nyuma z'uko arayandi makuru twabwiye mu finyofunya ajanye n'uko umushikiranganje wa mbere yoba yararungitse amahera n'inzahabu vy'agaciro mu gihugu ca Ghana, nyuma y'uko kuri ubu ngubu yibonekeje mu kibuga c'indege nk'uko tubandanya mu kubitahura igihambiro c'amafaranga n'inzabu zisumwa n'abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikaba bivugwa ko ivyo bihangange vyo bifise imitahe ingana n'ibice 23 mu ruganda rukora imodokari muri Rwakantakana mu gihugu ca Ghana. Amakuru dufise vyemezwa n'umwe mu baturaniye urwo ruganda, akavuga ko ibihangange bituruka mu gihugu cacu ciza c'u Burundi harimo abajenerali bakomakomeye bafise iyo migabane. Turiko turabikora kamatoza kuvyerekeranye n'izo dosiye. Umushikiranganje wa mbere twahora tuzi yuko ari we mwizigirwa w'umukuru w'igihugu, ariko ivyo vyose byaba bihejeje guhinduka mu gihugu c'u Burundi. Ninde yoba ashigikiye umukuru w'igihugu? Bikaba mu nyuma z'uko kwigenekerezo ry'ejo twatahuye ko ari amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira bivuga ko umukuru w'igihugu Nyenicobera General Major Evariste Ndayishimiye hari akarwi k'abajenerali batatu bo biyongoye kuri aka karwi k'abajenerali Prime Niyongabo bakaja gushigikira umukuru w'igihugu Nyenicobera General Major Evariste Ndayishimiye. Navyo vyatumye baba abajenerali batatu bahora bagendanira umukuru w'igihugu baca batabwa mu mvuto. Kuri ubu ngubu bakaba bapfungiye mu ibariro rikuru rya Mpimba nk'uko amasoko yacu avyemeza. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu aza. Bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu abakuru b'amabanki bagiye kuba bageramiwe nyuma y'uko ikete riteye ubwoba n'imapu
irungitswe na General Prime Niyongabo ku gisoda c'u Burundi kuri ubu cahawe itegeko ryo kugandagura abo bakuru b'amabanki bakabasubiriza abandi. Vyose turaza kubigaruka ko makuru akomeye cane yeje kudushikira General Prime Niyongabo yobahejije gukora ibara, bikaba mu nyuma z'uko umushikiranganje wa mbere na General Prime Niyongabo hamwe na Reveriyano Ndikuriyo babonye gutangaza kudeta vyoca bituma umukuru w'igihugu yugara amakonti yabo mu mabanki, akaba ari zo mvo zoba zaratumye kudeta kugira ngo itangazwe igaca iteba. Vyose rero turaza kubigaruka ko makuru akomeye cane heje kudushikira. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazugera nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.